mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, mwumviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro Yesu n'inyishu cyo kuri uno munsi. Mugenzi washimye kubana natwe, mukaba muri kumwe na Samuel Nsabimbona, sanzwe ndakibatunganiriza. Umutumire wanje ni Pastori Posiano, twahuriye hano mu ntara ya Karusi ku ishengero Anglikane Katedrale Saint Pierre y'Ibuhiga. Pastori, nagoma nongere ndabahe mwiriwe. Nagize mwiriwe cyane nyakubahwa Pastori. Mu gice cya mbere mwaratubariye ingene mwarutse n'ingene mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, n'umunezero mufise mbere n'ivyizigiro mwaronkeye muri Kristo Yesu. Iyo tuvuga rero yuko Yesu ari inyishu, hari aho umuntu atubwira inyungu yakuye mu kumenyana na Yesu. We, hari inyungu wakuye muri uko kumenyana na Yesu? Kuri narakuyemwo inyungu ikomeye, ko aho ngeze hose sinicuza. Ndashimira Imana ko yanshoboje, naho nagenda ca mu bibazo bitandukanye by'ubuzima, cane cane maze kubaka urugo, ariko ndashimira Yesu ko yabandanije kumba hafi kandi akambera inyishu. Muraza kutubwira ingene yagupfashije kuzigwana, ariko ko mutanguye kuvuga ivyo kuba mu rugo, umusore kuva mu busore aja mu kuba serugo, hari aho usanga habamwo intambara. Mwebwe hari izo mwagize mbega? Jewe naragize intambara zijanye no kuva mu busore nja mu bugabo. Novuga ko nubatse nkiri muto cane, ku myaka 20, ariko ndashimira Imana ko yangiriye neza ikanzigama. Nubatse nkiri muto bivuye ku mvo zitandukanye, kubera ko bene wacu bamwe bari bibereye mu bisagara vya Gitega na Bujumbura, abandi bari barapfuye, abandi nabo bari bakiri batoya. Ni Jenas n'uri karakura mu bandi bose mu rugo. Kubera igihe c'intambara twarimwo, vy'amashure vyari vyagoranye, vyatuma umuvyeyi wanje yifuza ko nozana umugore kugira ngo basi kw'abana biwe batari hafi, abandi bapfuye, ndamuvyarira abana, ndamuvyarira abuzukuru. Aho rero ico cuko yifuza ko ndamuvyarira abuzukuru nico cambereye intambara ikomeye cane amaze kubaka. Mbega ko hari aho umuntu areheje akiri muto bitangura kumugora, we ntivyakugoye? Mboje novuga ko vyangoye, ko kubera ko nari nkijijwe. Twe baratwigisha ko atari vyiza guherekeranya n'umusore n'inkumi tugikizwa, tuze turaherekezanya amajoro tugendana mu mabarabara, ko bishobora gusamaza abantu kandi ko bishobora kuvamwo n'ivyaha vy'ubusambanyi. Gutyo rero umuvyeyi amaze kumbwira ati genda urondera umukenyezi, je nzogukwera. Naciye nja mu gikorane. Ngiye mu gikorane nari narabonye umukobwa umunsi umwe, ndamwiyumvira ko. Umuvyeyi amaze kumbarira iryo jambo nca ndabishira mu mutwe, uyu munsi aho nsangira wa mukobwa mu gikorane nca ndamuresha, nca ntangura ndamubaze numve. Jewe rero nabona vyoroshe ko ubajije umukobwa ubwo nyene aca guha inyishu. Ngaca ambwira ati taha nzokubwira hanyuma. Nyuma rero ntivyavuye ngo bigende neza, byaraciye kure. Abandi bakobwa bahava babijamwo, kuko nasanzwe ndi umurongozi w'ugwaruka kuri iryo shure. Yari ishure ririko n'abakobwa benshi, bakagenda bakamubwira ati bariya abantu baba ahantu habi, baba mu nyovu n'abarozi. Gutya hava avuga ati nta kuntu yodusiga twebwe tungana gutya ngo aze gukoresha wewe, kuko ni nareheje muri komine ya Gitaramuka. Ati burya yahunze ko twe tutomwemerera. Mugabo agaca bagaruka bagacambwira ati uyu ujya mukobwa ntazokwemerera. Ati none wewe umukwirigura aja hariya kandi twe turi ngaha, no kubera iki? Umva rero baragenda bakamubwira ko atari vyo, ko jewe ndi mubi, wacu turabakene. Ariko mu vy'ukuri dufatiye ku miryango isanzwe yo mu misozi, twe twakuze turi abana babayeho nk'abandi bose.
nta nzara twigeze tugira, twari turi mu rugo rwiza, urugo dutunzemwo impene, dutunzemwo iki, dushatse inyama twabagize iwacu tukazirya tukanezerwa. mugabo ugutuka ntagutorera, baravuga ko turi abakene, turi abarozi, turi iki, kugira ngo barangene bovyica. mugabo afise intumbero ko we yompeba, hanyuma nkabatoramwo umwe. ntaho wihebuye ubonye ugiye kuresha bikaca byanka kandi baziga ko biza kunyaruka? narihebuye, mbere ndafata n'ingingo, ndabwira umuvyeyi ntuburere ivyo kuzana umugore ndabihevye, ati nzosubira kwiyumvira ico ciyumviro haciye imyaka 2. ego ariko kubera umugambi ari uw'Imana, nahavuye mbona abo biwabo uwo mufiance wanje baragira amatohoza, barateba baramenya ko bantu ari kinyoma, ari ukubabesha. hanyuma nza mbona abanyandikiye agakete, ico gihe nta n'amatelefoni yari ahari, bavuga ko bavyemeye tubikunda twojana amafaranga, hanyuma ibintu bikabandanya gutyo. rero bamaze ko twandikira ikete, ya ngingo navuga ko nzomara imyaka 2 naciye ndayivako, tuca dutangura rero kubishira mu ngiro. ego muri ico gihe byariko birapfa, wasenga gute? Narasenga cane, kubera ko nari umusore akijijwe cane, tugeranije n'abasore b'iki gihe bamwe bamwe, ku buryo ntigera mpugumba. gusa narabona ko hari akabazo, mugabo uwo Yesu nari narakiriye, nari umuntu ashushe cane mu vy'agakiza, kandi nari ndongoye n'abandi. gutyo rero numva kabisa mpagaze neza, vuga nti nta kibazo, n'ivyapfa si vy'Imana izoba yarateguye, hanyuma nzoba ndindiriye isezerano ry'Imana ikindi gihe. narumva ndemye rero, sinigeze mfata izindi nzira zitandukanye, kuko naho haciye ayo mezi vyaranse, nta umukobwa n'umwe nigeze mpamagara ngo ndamubaze nti wewe kurya yanse reka wenda gucagure. mumva ko n'abandi bakobwa babimpamagariramwo, mugabo naciye ntekana, ndarindira igihe c'Imana kigeze, urubanza ruragenda neza. inda umuntu yobibaza uwayiraye ko rero uri kurahanura ugwaruka rw'abasore n'inkumi bigenze gute mu buto bwabo no mu gihe bariko baragomba gucagura abo bazokubakana? nohanura abasore n'inkumi kwitonda. gushinga urugo nasanze ari ikintu gikomeye cane, ni ikintu kitoroshe, gisaba ko umuntu acitondera, agashiramwo ubwenge, akabanza akabaza umutima, ntajaniranye ngo ko umubiri ukeneye umugore, ko nkuze, ko abandi bambarira ko nkuze, ngo ace yiyumvira kugira mariage. yo kwitonda, agasenga Imana, ariko kandi agakoresha n'ubwenge, akaraba ko hageze, kuko urugo n'agasho kandi ni n'umunezero. iyo wubatse neza bikuhindukirira umunezero, ariko iyo bishitse ukagwa mu rudubi, ukubaka urugo rurakubera ingorane, rurakubera umudugo, kandi ntuba ukiwuvamwo ukundi. nico gituma rero tubasaba ko imisore n'inkumi bobanza bakabaza umutima neza, bakitonda, bagasenga, bagakoresha n'ubwenge bwabo, kugira ngo ejo bundi ntazovuge ngo iyo namenya ntihari bwagere kongera mariage. jewe ndabifise ko, kuko maze kubaka nagiye mbona ibindi bibazo bikomeye cane, nobabwira bitari bikeya byanshikiye, kandi iyo ntaba mpagaze muri Yesu Kristo byari kuntembana. koko nyene ikiganiro ni Yesu n'inyishu, kandi ahanini tugomba gufasha ugwaruka kugira ngo rumenye yuko kugira Yesu mu buzima ari ryo fatiro nyamukuru rishobora gutuma kazoza kabo bamererwa neza. none uwo mwigeme arakwemereye, murafashe ingingo yo kubaka ugwanyu. igihe mufashe iyo ngingo, nta ntambamyi zoba zarasubiye kuba? tumaze gufata iyo ngingo, nta ntambamyi zasubiriye kuhaba. ko amafaranga yari ahari, tama yarayatwaye, turamukwa, turandikwa mu ikomine, turandikwa kwa pastori, twarashingiwe Rukristo. tumaze gushingirwa, mwumvise ko navuze nti umuvyeyi yifuza ko ndamuvyarira abuzukuru, ariko rero uko yavyifuza siko vyagenze. intambara rero ziba ziratanguye. ego ugomba kuvuga iki? ntimwarose abana canke mwabarose mutevye? twe twubatse vyaratugoye, mwumvise ko twubatse tukiri bato. je narifise imyaka 20, twubatse mu mwaka wa 1999.
hanyuma umudamu nawe yari akiri muto, murumva ko nari umuhungu muto, sinari kuja kuresha abakobwa bakuze, n'ivyo kugendana n'abakobwa ntavyo nari menyereye ku mvo y'agakiza. Gutyo rero ntezwa kuresha umukobwa mbona ko tungana. Tumaze kugira mariage twarubatse, kwezi kwa mbere Imana itugirira neza, aca arasama, ariko amaze gusama inda nko mu mezi 2 iyo nda yari ikorotse. Imaze gukoroka duca tugumaho, ariko kandi acafatwa na malariya idakira, aragwara imisi yose yamarwaye, ari mu bitaro. Rimwe na rimwe nije namwijanisha kwa muganga, numvise vyanteye ubwoba kwama ndaja kubwira abantu ntingo muntu waza umugore, nkamujana Buhiga, nkamujana Bugenyuzi, nkamugwaza araho bamuhaye ibitaro, abandi bakamfasha kuko yari afise abavyeyi kandi yari afise na bene wabo, bakankura bakamfasha. Mugabo mumvise ko inda mbere yari yakorotse, twaciye tumara iyo myaka 3 atayikoroka, atayigira gute, kandi iyo myaka 3 yayimaze atagikorwa na kimwe co mu rugo ariko arakora. Agwaye atoye agahengwe yicara, agarondera utwo kurya tw'abakozi, nanje nkakoresha abakozi, akamarwaye uko. Murumva rero ko babavyeyi bari bamaze kuduharuruka, yumvira bati vya bintu vyo twarondera si vyo tubonye. Kumbure rero mu mitima yabo barashaka kwiyumvira yuko nazanye umugore atari we. Gutyo ukabona ko ivyo bari kudufasha bimwe bimwe babihagaritse, babigabanije, baduhevye. Jewe rero nari umuntu asenga kandi narakunda no kuririmba, ndafise ingabire yo kuririmba, nkiririmbira Imana, nkatazira Imana ndi muhira. Mugabo nkumva nk'umuvyara biramubabaje gose, avuze ati ne nkawe uri kuraririmba, uririmbira ibiki? Yo Mana uririmbira, uyiririmbira kubera iki? Reka kwirigurame n'amatwi. Muga nkaca menye cambariye kwari uko naho nubatse, naho yankwereye ata kintu c'inyungu yarakeneye ku bana namuronkeye. Mugabo kandi abana twatuzi ko batangwa n'Imana. Ariko rero ndashimira Imana ko Imana ntiheba abayo. Yarambereye inyishu ku myaka 3 n'amezi 4 twari twibarutse rero umwana. Hanyuma yabaye umwana abantu benshi bari barindiriye cyane kubera iyo myaka yose. Naragira ibibazo, mwumvise ko nari umurongozi w'ugwaruka, narakunda guhagarika abantu bakoze amakosa. Urazi ko imisore n'inkumi bibagora. Hariho abambwira ati nawe Imana yaraguhanye. Ivyo byose byari ibyo kunca intege kugira ngo mpebe igikorwa c'Imana canke nifate nabi. Namubwira nti yego ntaco namba yarampanye, mugabo jewe ndaguhaniye ukuri, wewe rero burakora ico gihano, hama nanje nimba Imana yarampanye ndagikore, mugabo nkavyakirana umunezero. Hanyuma rero Imana murumva ko yagiye kutwishura bitoroshe. Hari amajambo menshi bamwe badushikira batubwira ati muje kuraguza, aca nibuka ubuzima twabayemwo bwo kuraguza mu muryango, camvuga nti vyaguma vyoroha. Mbere je ntibanantumbera ko bari bazi ko ndi umuntu akijijwe kandi akaze. Bimwe babibwira umugore, bindi bakabwira nk'abagenzi, tukumva rero babitubariye. Mugabo ndashimira Yesu ko yabandanije ko tuzigama, ntitwigeze dufukamira abayari muri ico kibazo twarimwo, kandi vy'ukuri twari tukiri bato. Mugabo kuko twari dufise Yesu, yaradushoboje kwihangana kugeza igihe aduhereye ibibondo. Bega nta hagatima kakubita uti bwabo ningira ngo najewe Imana yaranyibagiye. Bo Satani ntareka kuza naho ubukijijwe. Murazi ko n'umwana w'Imana atamutinye igihe yari yisonzesheje, maze ijya minsi 40 Satani yaramugerageje, tinambura umwana w'Imana nohindura amabuye acike umutsima urye. Nimba uri umwana w'Imana ni wikororere hasi, amuhagaritse ugatwe ku rusengero. Nambura umwana w'Imana numfukamira usenge, tinzoce ndaguha ubwami bwose. Ariko Yesu yamubwiye ati mva ko Satani, kuko handitswe ngo uhoraho wenyene abari busenga kandi abari busaba. Twebwe rero twarasoma ijambo ry'Imana rikadufasha, mugabo nticabuza ko agatima karakubita gatoya. Mugabo umuntu asenze Imana, nukuri navuga ko ntigeze ngerera kure gose y'Imana yanje, ahubwo nabaye wo kuremesha umudamu. Byarashika karira, nkabona ariko ararira, nkamuhazurizwa n'iki, akambarira ivyo yumvise bavuga.
ariko nkamubwira nti uzorire ari jewe ndabikubariye, ati mugabe igihe cose jewe atangorane n'imwe ndaguteza uze wame wumva uri amahoro. Naramuremesha rero naho satani yagerageza kwikomantaza, ariko dushimira Imana ko tugirira neza. Rero n'abatubwira ati burya wowe ntukomeye warakorokewe, kandi ugasanga abakozi b'Imana nabo bariko barabimbarira aho kundemesha no kunsengera, mugabo nkavuga nti Imana ntakwihangana by'ukuri kuba nari narakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nivyo vyanzigamye. Iyo bitaba ivyo nari gutemba, ariko ndashimira umwami Yesu ko yambaye hafi muri ivyo bibazo. Warumvise ingene bishika umukozi w'Imana agaca intege we yarakwiye kuremesha. Ubu wewe uri umukozi w'Imana, uhanura iki abakozi b'Imana igihe bari imbere y'ubushikiwe n'amagorwa? Jewe ntanga akarorero kenshi, cane cane benshi iyo ndiko ndanabigisha nca ndabaha akarorero k'ivyambayeko kugira ngo ndabereke ubuzima uko buhinduka, maze baze bamenye ngo bwa bundi si twebwe twenyene vyashikiye, nanaka vyaramushikiye kandi ari umukozi w'Imana. Gutyo rero abakozi b'Imana ico no bahanura, Yesu yavuze ngo mubabarane n'abababaye, murirane n'abarira. Umuntu yibereye mu bibazo, naho wewe ubumerewe neza, uragerageza ukishushanya nawe, ukarondera ingene umuremesha kandi ukamwereka ko hari ivyizigiro, ko Imana ikiri ku ngoma, kandi ko igihe kigeze Imana izomwishura, hanyuma ukamusengera ukamuba hafi. Kenshi abantu bari mu bibazo abantu baca babahunga, n'umukozi w'Imana agahunga abantu, ariko bene abo nibo bakeneye kubegera, hanyuma ukabasindagiza ukabafasha. Je nafashije benshi, kandi benshi baravyara n'abana bavuga ati uyu yavuye mu masengesho ya mwarimu Posiyano, bakanshimira Imana. Nkabona abana babanzaniye ko ndabavyara kwibatisimu, bavuga ati umwana n'uwi wawe, kandi je ntaco naba nakoze kiretse gusenga no kubaba hafi, kuko nzi umubabaro umuvyeyi yubatse agira atararonka ikibondo. Ego uti igihe nari muri ayo magorwa jewe nakunda kwiririmbira akaririmbo. Biroroshe kuririmbira mu bibazo? Bo ntivyoroshe udashobojwe n'Imana. Ego ariko rero jewe ngira ngo Imana yaramfashije, naho nari muto irampa umutima wo kuba umugabo, nta bwoba nagira, kuko naguma ngerageza kwerekana igihagararo canje no mu bibazo, no mw'ishengero, no mu bondongoye, kugira ngo bose bagume bibaza ati none urya muntu ari mu biki, ko umengo nta kimudonora. N'ubu bibazo ndabicamwo bitari bike, mugabo nguma nshimira Imana kubera Yesu yampaye kurema, kandi namanzi ko Yesu ari hafi yanje. Gutyo rero nta ntambara zintera ubwoba. Mu ntambara umuhizi ariko araririmba ngo arashobora kunesha. Hari akaririmbo wahora ukunda kuririmba canke n'ubu ukunda kuririmba wotucishirizamwo tukumviriza? Jewe ndakunda kuririmba indirimbo zitandukanye, n'ubu nyene noshobora kuririmbira Imana. Shirizemo kamwe uvuga utakana inkoramutima. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana, narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye. Impfuvyi abapfakazi wababera umuvyeyi, barabonye ineza yawe maze ndanezerwa. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana. Warabonye ukuboko kw'Imana, kandi n'ubu ngira ngo uracakubona. Ibibazo vyaraheze? Ibibazo biracabandanya, ego, ariko turi imbere y'Imana kandi turashimira Imana, kandi turabona inyishu. Ibibazo bigenda vyiyugurura, tukagenda tubona ikiganza c'Imana. Nta bukene dufise, ntitunatunze, mugabo kandi ntitwavuga ko hari ubukene dufise, kuko turafungura, turambaye uko dushoboye, abana bacu bariga. Imana yaduhezagije abana 4, umwe ariko yahavuye yitaba Imana,
ariko kandi turashimira Imana kuri abo bana dufise, kandi Imana turacateze ibiganza, ikindi gihe ibona bikwiriye izotwongera, ariko kandi twumva turi amahoro tunezerewe. Madame yabandanije kugira amagara make aza aragwara, ariko kandi turashimira Imana ko imugirira neza, agwaye ikamukiza, nanje ndagwara Imana ikankiza, abana baragwara Imana ikabakiza, tubayeho rero nk'abandi bose, ariko kandi dushimira Imana ko yatubereye inyishu uko twariyumvira mbega ico gihe uko twari tumeze, iyo myaka 3 twabayemwo uko yari imeze, mbega ubuyoba tukiri muri ivyo bibazo biba bimeze gute, tuba turi hehe? Rero dushimira Imana ko yatubaye hafi. Ego, hari aho umuntu yari karasenga abona inyishu zinyarutse, n'ikindi gihe abona inyishu zatevye, yo kwifata gute? jewe ivyo vyose nagenda bicamwo. Kenshi iyo usenze Imana ikaguha inyishu zinyarutse, ibiriko iragufitinisha mbere kenshi ntunakomera cane, usanga uguma uri umwana mu vy'impuhemu. Jewe rero kenshi Imana yagiye impa inyishu, ariko kandi zigateba, gutyo zikaza kuza numva mpagaze. Umuririmbyi umwe yavuze ngo ntukibaze ingene uzotabagwa, ko Imana itakugisha inama. Rero inama ndiko ndabiremesha abandi, nabwira nti Imana nikugisha inama, kandi iyo umuntu asenze Imana ifise inyishu zitatu. Hariho inyishu ya ego, ikakwishura muri ako kanya ico usavye. Hariho n'inyishu ya oya, hari n'igihe kubwira ati rindira. Rero Yesu igihe yasenga yabwiye Imana ati data ntibibe uko jewe ngomba, ariko wewe bibe uko wewe data ugomba. Jewe rero kenshi iyo nsenze Imana ndeka ubugombe bw'Imana bukaba. Naramaze gutahura nti Yesu yari umwana w'Imana, yari gushobora kuvuga uti nibibuku, mugabo yavuze ati data ntibibe uko jewe ngomba. None je nk'umwana w'umuntu ni je noca mbwira Imana ngo iki kintu ndagikeneye ubunyene, ntakirose utakirose ucugira gute? Rero urasenga mukavuga uti Imana ubugombe bwawe reka uba ari bwo buba, kuko hari igihe ubu ugomba iki kintu Imana ibona arico cokwishe, maze kakigukingira ukareka kukironka kugira ngo ubeho, ube muzima, hanyuma igihe gikwiye kigeze Imana izoheze gushikane ku bugombe bwayo. Umuntu rero ariko arasenga no muhanura nti Imana ikugiriye neza ugasenga ukishugwa, umenye ngo vyari mu bugombe bw'Imana, ntivyavuye kugusenga cane kwiwawe, ahubwo Imana yabona ko bigukwiriye kandi bikubereye. Ni wabona naho bitevye uzomenye ngo ni Imana yagomvye kunkingira, kuko ivyumviro Imana twiyumvira ko si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro, kugira ngo tugire ivyizigiro byo muri kazoza. N'ivyo vyizigiro vyo muri kazoza Imana itanga ku bantu bayo, ngo binyarutse ibiriko irabafyinisha, bitevye naho ibiriko irabigisha, kugira ngo ukwizera kwabo gushishikare gukura. Turiko turasozera rero kino kiganiro, sindabizi yuko imbere yuko tugisozera hari ijambo uvuga uti iki mu bivyangize mu ntahe yanje sinogenda ntakibwiye abariko baratwumviriza. Jewe ikintu novuga camfashije gikomeye ni ukwihangana. Nagize ukwihangana gukomeye mu bintu vyose nagiye ncamwo. Nasanze Imana yarampaye umutima wo kurinda no kwihangana, ku buryo rero naho abantu baba babona ndi mu bibazo bakabona ahubwo ndiko ndafasha abandi. Genda ndashobora gusiga ibibazo vy'iwanje nkatabara abandi, nkabaremesha, nkabasengera, ari ico mfise mbere nkanakora mu mufuko nkabafasha, ari uwo dufasha tukamufasha, ku buryo ubuzima bw'iwanje nagumye mbona bumeze neza, kubera ko Imana yanshoboje nkashobora guhagarara neza mu bibazo nagiye ndahura navyo. Imana ikampa kurema no kwihangana, maze nanje nkaremesha abandi. Ico kintu caramfashije cane. N'uwo mugisha w'uko Imana yaguhaye umutima wo kwihangana, umutima wo kuremesha abandi. Nawe mugenzi uri kuratwumviriza, mu bibazo usenga Imana, wihangane kandi ureme, urondere n'abakuremesha. Mu gihe rero nawe wowe ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira ngo abe ari we akuremesha, uciye bugufi aho nyene uri,
no muri ibyo bibazo byawe Yesu yo kubera inyishu. Ntihasaba Pastor Posiyano afatanya nawe gusenga. Data, turagushimiye iki kiganiro ciza, kiganiro Yesu ni inyishu. Turagushimira muvyeyi mwiza ko watubereye inyishu muri vyinshi. Jewe ubwanje sinari nshoboye na kimwe, ariko wabanye nanje mu bibazo byose no mu ntambara zitandukanye nagiye ncamwo. Kandi Data, ko wagiye ubana nanje, ko wagiye ubana na Daniyeli, uko wagiye ubana na Shaduraka na Meshake na Bedunego, uko wabanye na Yosefu mwami, Data mwiza nturahinduka n'uyu munsi ni kukiri. Uracahindura, uracakora ibitangaza, uracatabara. Hari abantu benshi mwami muri iki gihe bakimeze nk'uko twari tumeze, bakiri mu bibazo bitandukanye, maze bakaronderera inyishu ahatariho. Bamwe bakaja kuraguza, abandi bakaja mu busuma, abandi bakaja mu bwicanyi, abandi bakaja mu kaborego, abandi bakanwa urumogi, abandi bakanwa itabi, kugira ngo bikunde biyibagize imibabaro. Ariko turagushimira ko ari wewe wibagiza, ko ari wewe ubohora, ko ari wewe utabara, ko ari wewe ukiza. Ndasengeye uwo muntu wese aremerewe mwami, kugira ngo aze kuri wowe Kristo maze umutabare. Uwo muntu wese yafukamye mwami, Data mwiza, kubwira ijambo no kubw'intahe, turamusengeye kugira ngo umugirire neza, maze mwami amenye ko ari wewe ubutura imitwaro. Data mwiza, ko wavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura. Kandi warabwiye n'ishengero ryawe ukoresheje umukozi wawe Petero mu vyakozwe n'intumwa, Data ati nuko nimwihane muhindukire, maze ibyaha byanyu bihanagurwe, hanyuma ibihe byo guhembuka ibone ingene biza bivuye mu nyonga zanje. None turasengeye wowe wese mwami yihanye, wowe wese aciye bugufi, wowe wese ariko ararizwa n'ivyaha vyiwe, wowe wese ariko ararizwa n'intambara ariko aracamwo, ahanga amaso wewe, maze Kristo nawe umubera inyishu muri vyose. Hanyuma umuhe gutsindanishirizwa, cane cane umuhe umutima wo kwizera, uzoba ukoze ibisigaye ubane nawe, maze umubera inyishu muri vyose, umutabare mwami mwiza. Hanyuma ikindi gihe nawe azahaguruka ashinga intahe, agukengurukira avuga ati narakubonye. Urakoze kuri Mana y'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uri nyishu Yesu, uri nyishu. Ikiganiro cyacu cyo kuno munsi tugarukirije ngaha. Ndakengurukiye Pastori yamfashije kukibatunganiriza, akaba nitwa Pastor Sabumuremyi Posiyano, akorera kuri Katedrale Petero Mweranda kw'ishengero Anglikane Gibuye. Samuel Sabimbona mwari kumwe, nkaba ndakwikebaniye, ndakwifuriza umugoroba mwiza. Kabugomba kutubaza cyo kutwunganira, utwandikire cyangwa udutelefone, wanditse ukoresha agasanduku ka poste 1140 y'Ibujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho turunyikira ubutumwa bwanditswe kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286, canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako ugomba kwivuganira na Posiyano. Pastor, mwomuha ingene mwuvugana? Nomero za telefone 68 400 819, kandi nizo za WhatsApp yanje. Ndakwikebaniye, ndakwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari kiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka poste 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.